iyo ukiri muto uba ufise inguvu, uba ugifise umwanya wo gukurikirana kazoza kawe kugira ngo wubake kazoza kawe. Muri ino video ngomba ndagusangize ibintu ndwi canke competence ndwi ukwiye gushiraho buri munsi nimba ukiri muto kugira ngo wubake kazoza kawe, kugira ngo wubake kazoza kawe kazoza uzonezerwa no kubona. Kandi bino bintu sindabikoze ku bantu bakiri batonya gusa, n'abantu bakuze birakenewe cane. Ngomba ndagusangiza ibintu ndwi bishobora guhindura ubuzima bwawe kugira ngo ushobore kubaka kazoza keza kawe, kugira ngo kino gihe urimwo buno buto urimwo kugira ngo abe ari ubuto bwo kubaka kazoza kawe, kugira ngo wubake kazoza kawe, kugira ngo ugire impinduka nziza kuri kazoza kawe. Kandi nizera yuko ari ibintu bigiye guhindura uburyo wiyumvira n'ubuzima bwawe. Ndifuza yuko ubona nanje muri ino video kugera ku mpera, kuko ndazi neza yuko kandi ndakwizeza yuko ari ibintu bitegerezwa guhindura uburyo wikompota, uburyo uriko urakora kugira ngo ushobore guhindura kazoza keza kawe, kugira ngo wubake kazoza keza kawe. Ikintu ca mbere nifuza kukubwira muri ino video, kandi ni ikintu ushobora kubona yuko ari ikintu gisanzwe, ariko si ikintu gisanzwe kubera yuko ndazi yuko gifise akamaro kanini ku buzima bwawe. Kandi kino kintu gikora ku bantu bakiri batonya gusa, nkuko nabivuze mu ntango ya video, kirakora no ku bantu bakuze. Bino bintu byose ngomba mvuge hano birafise impact nini, yaba ukiri mutonya canke uri umuntu ukuze. Ikintu ca mbere nifuza kugusangiza ni gushiraho amasaha meza yo kuryama, co kimwe n'amasaha yo kuvyukirako. Kuryama bifise ingaruka nziza ku magara yawe yo mu mutwe, santé mentale, bikagira n'ingaruka nziza ku magara meza yo ku mubiri wawe, santé physique. Ndibaza bino bintu si irya mbere uvyumvise. Rero ikintu nifuza yuko wokora ni kugira amasaha meza yo kuryamirako n'amasaha meza yo kuvyukirako, ukaryama nk'amasaha 7 canke amasaha 8 canke amasaha 9 buri munsi. Bino bintu birakenewe cane, bifise ingaruka nziza ku magara meza yawe no gukora kwawe, kuko iyo uryamye neza wiyumva neza, ukagira productivity, ukagira umwimbu mu vyo uriko urakora, maze kugira umwimbu ukagira n'iterambere. Kino kintu kirakenewe cane. Iyo utabora ufise amasaha meza yo kuryamirako, uryama bwije, ntufise n'imigambi uku, iki nico gihe co gushira mu ngiro kino kintu. Ikintu kigira kabiri nkeneye kushiraho kandi ukagishira mu ngiro ni kubaka ubucuti bwiza. Kubaka ubucuti bwiza, gutembera n'abantu beza. Impamvu zo kino kintu kubera yuko nzi ubucuti dushiraho bufise ingaruka nini kw'iterambere ryacu, bufise ingaruka ku kuntu twiyumva, ukuntu tubanye n'abandi bantu. Kino kintu kirakenewe cane, waba ukiri muto canke uri umuntu akuze. Rero mu gihe ukiri muto, mu gihe utemberana n'abantu mudafise indoto zimwe, mu gihe utemberana n'abantu bagusubiza inyuma, mu gihe utemberana n'abantu bataguha ingoga, mu gihe utemberana n'abantu batakuduza, abantu baguha ingoga zo kubandanya, abantu baguha ivyiyumviro vyo gukora kugira ngo ushike ku ndoto zawe. Rero ni vyiza yuko wotemberana n'abantu beza, ni vyiza yuko wogira environnement nziza aho ubaye kugira ngo ushobore kubaka kazoza keza kawe. Abantu mutemberana canke abantu mubana bafise ingaruka nininya kuri kazoza kawe. Rero witondere, wongere umenye neza yuko abantu mubana bafise ingaruka nini kuri kazoza kawe. Ico nifuza yuko wokora nuko wokwinvestisa mu bucuti bufise akamaro, kuko niwahitamo umuntu par exemple, nimba ufise projet ya mariage, nimba wiyumvira kugira mariage, niwahitamo umuntu nabi, niwahitamo uwo muzobana nabi, uzoba ukoze ikosa rikomeye cane. Rero ndifuza yuko wokwinvestisa mu bucuti bufise akamaro, ubucuti bushobora gutuma utera imbere, utembera n'abantu beza, abantu baguha inspiration, abantu batuma uba ico wifuza kuba mu buzima. Fise abagenzi bake, ariko abagenzi fise n'abagenzi beza, n'abagenzi bashobora gutuma ntera imbere, abagenzi bampa ivyiyumviro. Sintemberana n'abantu badafise akamaro, sintemberana n'abantu badafise ingaruka nziza kuri kazoza kanje. Niyo mpamvu ninvestisa mu bantu bake kugira ngo ushobore kugira kazoza keza. Rero ndifuza yuko nawe ugira abantu beza, abantu bake batuma utera imbere, abantu beza bafise ingaruka nziza kuri kazoza kawe. Ikintu kigira gatatu nifuza yuko woshiraho kandi womenyera ukiri muto cane no ku bantu bakuze, ni kuvuga oya ku bintu udakunda no ku bintu udakeneye. Ibintu udakeneye n'ibintu udakunda, kino kintu kirakenewe cane. Kuvuga oya ni guproteja, ni gukingira umwanya wawe, ni gukingira inguvu zawe, ni gukingira amalimite yawe. Kino kintu kirakenewe cane. Nimba umuntu akubwiye gukora kino kintu mu gihe utaciyumvamo, nimba umuntu agutumiye kugenda ahantu, par exemple umuntu agutumiye kugenda muri
concert par exemple, mu gihe wowe utavyiyumvamwo nubwo wewe ari umugenzi wawe birakenewe yuko umubwira oya, birakenewe yuko umubwira ati urakoze cane ariko uno munsi nta mwanya mfise, peut-être uyundi munsi turashobora kuzoba turi kumwe ariko uno mwanya nta mwanya mfise. Rero ivyiza yuko uvuga oya ariko ubivuge mu rupfasoni, ntubivuge nk'umuntu avuga ibintu bidakenewe, ubivuge mu rupfasoni. Rero kino kintu kirakenewe cane, kuvuga oya ntabwo ari kubabaza abandi bantu, oya, ahubwo wowe uri kukingira umwanya wawe, uri kukingira energy zawe. Rero si ibintu vyose wugururiye kuvuga ngo yego ngo nuko umuntu akubwiye ngo kino kintu gusa ucemera, ngo nuko umuntu akubwiye ngo kora bino hanyuma uvyemera. Iga kuvuga oya mu buzima birakenewe cane. Nimba umuntu kandi bituma ushobora kugira limite ku mwanya wawe. Nimba wari wateguye gukora kino kintu hakaza uwundi muntu akakubwira ati dukore kino kintu, mu gihe wewe udafise umwanya w'ico kintu, biroroshe cane yuko ico kintu wari wateguye ubwa mbere uca ugiheba, kiretse hari ikintu cihutirwa, kiretse hari ikintu gikenewe cane. Rero ni vyiza yuko wiga kuvuga oya. Kuvuga oya birakenewe cane mu buzima, kandi kuvuga oya si kubabaza abandi bantu, ahubwo ni mu gihe uvuze mu rupfasoni, mu gihe ubivuze neza bifise ingaruka nziza kuri kazoza kawe no ku bikorwa uriko urakora buri munsi. Ikintu kigira kandi nkeneye yuko utahura nuko umwanya ufise arico kintu, aribwo butunzi bwa mbere ufise mu buzima. Kino kintu si irya mbere ucumvise, ariko nkeneye ko utahura yuko umwanya ufise aribwo butunzi bwa mbere ufise mu buzima. Umuntu umwe niwe yavuze ati umwanya ni ikintu c'agaciro, urashobora kuwigabira, urashobora kuwukoresha, urashobora kuwumara, ariko iyo umaze ntusubira kugaruka, iyo uwutakaje ntusubira kugaruka. Rero ngomba yuko utahura umwanya wawe ufise ari ikintu gikenewe cane kw'iterambere wifuza, kuri kintu cose wifuza gushikako, umwanya nico kintu gikenewe cane. Rero ikintu nifuza yuko ukora hano ni kwiga gukora management, igenzurwa ryiza ry'umwanya wawe, ukagira liste y'ibintu ukora, ukagira liste y'ibintu utegerezwa gukora buri munsi, kandi ukabikora buri munsi wiryamye uvuga ati ejo nzokora bino, ukagira liste y'ibintu ukora. Iki ni ikintu gikomeye cane nari gukorera video yiyaguye kugira ngo ushobore kugitahura neza, kuko time management ni competence nini, ni ikintu kinininya cane, kandi abantu benshi bariho amafaranga mu kuciga. Wowe ushobora kukibona nko kumenya ni ikintu gisanzwe, ariko ni ikintu gikomeye cane. Gestion d'ita, kugenzura umwanya wawe ni ikintu gikenewe cane. Rero ndifuza yuko wokwiga kugenzura neza umwanya wawe, kuko iyi ni competence izogufasha muri kazoza kawe. Iyi ni competence izoguha direction kugira ngo ushike ku ndoto zawe, kugira ngo ushike ku kintu wifuza mu buzima. Iga kumanaginga umwanya wawe ku bintu ukunda, hobby, ibintu ukunda, ibintu usanzwe ukora. Wige kumanaginga umwanya wawe ku kazi kawe, wige kugira liste y'ibintu utegerezwa gukora buri munsi. Ivyo bizogufasha, bizogira impact nini ku buzima bwawe. Je buri munsi ndagira liste y'ibintu ntegerezwa gukora imbere yuko ndyama, ndagira liste y'ibintu nzokora ejo, nubwo abari mu ndwi imwe ndagira liste y'ibintu nzokora mu ndwi, ati bino bintu birakenewe cane, bino bintu ntegerezwa kubikora, nkagira liste y'ibintu ntegerezwa gukora, kuko bituma uvyibuka. Iyo wabishize ku rupapuro bituma uvyibuka, mu gihe ukibonera kino kintu sinagikoze, reka ndagikore. Birakenewe cane yuko wogira ikintu bita time management. Iyi ni competence ikomeye cane, kandi nzokora video iri complete kuri kino kintu kugira nshobore kugufasha ukuntu ushobora kumanaginga umwanya wawe neza, ndagufasha ukuntu ushobora gutegura imigambi yawe neza, kugira ngo ushobore gukoresha umwanya wawe neza, kugira ngo ube productive, kugira ngo ibintu vyose ukora bibemwo inyungu, kugira ngo ube productive mu bintu vyose uriko urakora. Competence igira gatanu nifuza yuko wogira, ikintu kigira gatanu nifuza yuko woshiraho, nuko wotahura yuko kwiga ari ikintu kidahagarara. Kwiga n'urugendo udahagarara. Umunyabwenge umwe niwe yavuze ati ntuhagarike kwiga kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha. Rino jambo ndarikunda cyane, kuko ubuzima ntibuhagarika kwigisha, irifu yuko wiga buri munsi. Rero na cyane mu gihe ukiri muto, biroroshe cyane yuko ushobora kubaka kazoza kawe mu bintu byose uri kuriga. Iyo ufise imyaka 15 kugeza ku myaka 25 kugeza ku myaka 30 no kuduga, ndabishiremo, nico gihe ciza cyo kwiga, nico gihe ciza cyo kwinvestisa muri connaissance kugira ngo ushobore kubaka kazoza kawe keza. Nico gihe cyo kurondera competence, ubumenyi ku kintu, uko
amafaranga canke iterambere wifuza rinyegeje mu bintu bitatu: rinyegeje muri competence, ikintu wiga, rinyegeje muri service uzotanga, rinyegeje muri produit, mu bintu bitatu. Rero mu gihe ukiri muto nico gihe ciza co kwinvestisa muri competence kugira ngo ico kintu uri kuriga ubu kizoguha amafaranga, kugira ngo ico kintu uri kuriga ukiri muto kizoguha amafaranga au long term. Hari abantu benshi nkunze kubona usanga ari abamiliyoneri, andorara, miliyoneri bakiri bato nk'abana b'i Buraya, usanga ari umumiliyoneri canke umumiliyoneri agifise imyaka 20-25. Kubera iki? Kubera competence, kandi hariya competence usanga zivara cane. Iyo ize competence akayimenya neza, yagize monetization, biroroshe cane yuko aronka amafaranga menshi. Rero mu gihe nawe ukiri ngaha, nico gihe ciza co kwinvestisa muri competence, urondera ubumenyi kugira ngo ushobore kubaka kazoza kawe. Ni gute urondera ubumenyi? Kurondera ubumenyi ushobora kurondera ubuhanuzi ku bantu bateye imbere, ivyo bita mentorship. Ushobora gusoma ibitabo, ushobora kugenda mu makonferanse, ushobora kwitabira amanama atandukanye kugira ngo uronke izo connaissance, uronke experience y'abandi bantu ukuntu babikoze, kugira ngo nawe ushire mu ngiro, uronke iterambere wifuza. Rero ikintu nifuza yuko wotahura nuko wotahura ino myaka mito ufise niyo kwinvestisa muri zo competence, niyo kurondera ubumenyi, kandi utahure yuko kurondera ubumenyi si ikintu ukora uno munsi cyangwa ukora amezi abiri ngo ubuhejeje. Ni ikintu kibandanye, nubwo ukiri muto, nubwo ukuze, imyaka yose ufise ukeneye kwiga kugira ngo wubake kazoza kawe, kugira ngo buno bumenyi uri kurarondera bushireho inzira nziza kuri kazoza kawe, kugira ngo bugire ingaruka nziza, butume utera imbere, ugere ku rugero wifuza gushikako mu buzima. Ikintu kigira gatandatu nkeneye yuko ukora ni kwibabarira, ni gukira. Impamvu ze kino kintu kubera yuko rimwe na rimwe bumva uri kuricuza ibintu utakoze, ukumva umenga waracere, ukumva umenga bino bintu wakoze vyononye kazoza kawe, kandi ukiri muto. Iki nico gihe co kwibabarira, iki nico gihe co gukira kugira ngo ushobore kubaka kazoza keza kawe. Amakosa wakoze, ivyo waciyemo, sivyo bidetermina, sivyo bigenda kazoza kawe, ahubwo ivyiga ukuramwo, experience uronka muri ivyo bintu wakoze, nivyo bigena kazoza kawe. Rero bijya vyose vyakubaye, iki nico gihe co kuvyibagira kugira ngo utangure ikigabane gishasha, chapitre nshasha ku buzima bwawe, kugira ngo wandike iyindi page y'ubuzima bwawe. Rero ndifuza yuko kwibagira ibintu vyose vyakubayeko ukiri mutonyi, sico gihe co kwicuza, ahubwo nico gihe co kwiga kugira ngo ubandanye wubaka kazoza kawe, kugira ngo kazoza kawe kaze kaba kazoza keza, wishimiye uvuga uti bino bintu narabikoze. Hamwe uzoraba inyuma uvuga ati narabikoze bino bintu nubwo vyari bigoye. Rero ndifuza yuko wo kwibabara, umenye yuko bijya vyose vyabaye ari chapitre ya kera y'ubuzima bwawe, kugira ngo wubake chapitre nshasha y'ubuzima bwawe, kugira ngo ushobore guhindura kazoza kawe kabe kazoza keza. Reka uhagarike kwishuza amakosa wakoze, uhagarike kwishuza ivyo wakoze utategerezwa gukora. Ivyo vyose uvyibagire kugira ngo ushobore kubaka kazoza kawe. Kino kintu kirakenewe cyane. Abantu benshi bakiri batonyi bicuza ivyo bakoze, abantu benshi bakiri batonyi babona yuko bacerewe, ariko nuracerewe, urashafise igihe cyinshi, igihe kinini cyo kubaho, urashafise igihe kirekire cyo guhindura kugira ngo ushobore kubaka kazoza kawe. Nubwo buri umuntu muto, nubwo buri umuntu akuze, kirazira kwishuza, kirazira yuko uba traumatize n'ivyo wakoze, kirazira kwiyagiriza ku vyo wakoze canke ivyo waciyemo. Vyari vyakira, nico gihe cyo kubaka chapitre nziza y'ubuzima bwawe, kugira ngo ushobore kugira impinduka, kugira ngo ushobore kugira kazoza keza, kazoza na uzora ukavuga ati bino bintu vyari vyiza cane nubwo vyari bigoye. Competence igira ndwi, ikintu kigira ndwi ukeneye gukora ari naco canyuma, ni kugenzura stress zawe. Kugenzura stress zawe, kino kintu kirakenewe cyane. Kugira stress birumvikana, kandi nta muntu numwe atagira stress. Buri muntu wese ari ngaha aragira stress, na cyane mu gihe ukiri muto. Mu gihe ukiri muto ufise umwanya munini wo kubaka kazoza kawe, ubu ukiri kubaka kazoza kawe, uri kurakora bino kugira ngo ushobore guhindura ubuzima bwawe. Biroroshe cyane yuko ugira stress, ko ico gihe nico gihe cyo gukora, nico gihe cyo kubaka. Uragira stress ukumva umenga wo kwiheba, ukumva umenga bino bintu vyagenze nabi, ibi nibi uragira stress cyane gose. Rero kugenzura stress zawe,
ino competence irakenewe cyane, bifise impact kuri santé mentale yawe no kuri santé physique, uko wiyumva nuko ukora. Ko niyo utashobora kugenzura stress zawe, biragoye cyane yuko uzokwitaho kino gikorwa, biragoye cyane yuko uzokwitaho buri kintu cyose uriko urakora muri ako kanya. Rero kugenzura stress ni competence, ni ikintu ukeneye cyane. Rero ikintu nifuza yuko ukora hano ni gukora ibikorwa bigabanya stress. None ibikorwa bigabanya stress ni ibi: ushobora kuba udakunda gukora meditation, ugakora meditation. Ushobora kuba udakunda ibintu vyo guhema, ugatuza, ukaba uri wenyene. Ivyo ni ibintu bigabanya stress. Cyangwa ugakora ikintu ukunda, hobby, ikintu nyene kiguha passion. Ko iyo uriko urakora ikintu ukunda ari passion yawe, biroroshe cyane yuko izo stress wiyumvamo zigabanuka. Rero ni vyiza yuko wokora ibintu bigabanya stress zawe kugira ngo ushobore gukora neza. Kuko ni wagabanya stress cyane, bizotuma akazi uriko urakora uronka inyungu, uronka umwimbu. Uko mu gihe ufise stress biragoye cyane yuko ushobora gukora neza. Rero kino kintu kiri muto nyine ikintu gikenewe cyane, iga kugenzura stress zawe. Ntiwihebe, ntiwiyanke kuvyo uriko urakora, ahubwo ni kubera urushe cyane, kubera yuko ufise ibikorwa binini, ni kubera yuko ufise igihe kinini cyo guhindura kazoza kawe, ni kubera yuko uriko urakora ibintu binini kugira ngo ushobore guhindura kazoza kawe. Biroroshe cyane yuko wumva stress. Buri muntu wese akiri muto nyarumva stress, kuko aba yumva umenga igihe kiramujanye, aba yumva yuko umenga kino kintu akeneye kugikora kugira ngo ashobore gutera imbere. Biroroshe kumva stress. Rero ikintu gikenewe cyane kumenya kugenzura izo stress zawe, ni gukora ivyo bikorwa, ibintu bigupasiona, bituma ugabanya izo stress kugira ngo ushobore kugira ingaruka nziza kuri kazoza kawe, kugira ngo ushobore gukora neza. Ndizere yuko ino video yakugiriye akamaro kanini cyane, kandi azi neza yuko bino bintu byose mvuze bishobora kugira ingaruka nininya kuri kazoza kawe, yaba ukiri mutonye, yaba ukuze, buri muntu wese. Ariko hanini nahagaze ku bantu bakiri batonya cyane, kandi nazi ivyo ndavuze byose birakenewe cyane ku muntu akiri mutonya no ku muntu akuze. Rero nimba bintu vyakugiriye akamaro bino bintu navuze, wibuke gukora subscribe kugira ngo uzubane nanje no mu yandi mavideo, aho nkora amavideo agaruka kuri development personnel, amavideo ashobora gutuma uhindura ubuzima bwawe n'uburyo wiyumvira kugira ngo ushobore kugira kazoza keza.